gusa ryari naragiye iwiwe numva umukobwa ariko ararira gusa sinatahukiwe. Aba mbarira yari kararira bumva yarizwa niki bariko baragwana yari karamukubita bari karizwa niki ndivyo navyo narinze gusa ni kubera yari yantumye ngere kumuzana ni nk'abantu kuko wa mbere yitwa Cynthia, wa kabiri yitwa Kentia, wa gatatu yitwa Fido, wa kane yitwa urumva nundi yitwa Divine, urumva ni benshi. Murabo wugiramo kanga oya nje sindimo. Uruja kumuvomera, uruja kumusasira ku gitanda, uramukuburira, uranamugemurira. Ndakunda abantu bafise utubere tumeze nk'utu. Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye meze fresh muri okay. Je meze neza cyane je ntari Jesus Kakumelo imbere ya kamera. Inyuma ya kamera ni wawundi nyene ni Bobo Vantini wari nyuma. So turacari hahandi nyene muri ya ntara ya Rutana kwa kundi nyene tuko turagenda. Kwanza je nayiko ndataha twe tugiye n'abakozi dukorana ariko cimpura n'umwana w'umwigeme mu nzira avuga ati muvuye kuraba BAHEBIYAKE naje avuga ati uramuzi avuga ati yego tanje avuga ati ntaco kumuzi have tuheze tukayaga na nyarijya naye mbonyere yari n'umwana w'umwigeme bivanye n'amakuru naye mvuye ahanyene mu giharo iwanyu amakuru nimvuye ndose kumvuga ati BAHEBIYAKE arakarira abana b'abakobwa cyane rero cyane umva mwana w'umukobwa na wamuzi BAHEBIYAKE ni sawa kazina kawe ni ntwa Raisa Razi abantu barayisa usanga bakaze cyane yego Hema tubarire none we BAHEBIYAKE wamumenye kuva ryari kuva kera kiva muri Oman Oman ujyaragiye muri Oman kwe yego none bumura none wawo horubona abantu basi bavuye muri Oman ukuntu bameze bara abantu batagase bameze fresh ariko ujya muntu yambaye ibishambaro ujye yaragiye muri Oman kwe yego yaragiyeyo gusa yaje nyene ashushe cyane abakobwa bamwirukira nk'ubu turonse nk'abantu 10 nyene iki gisagara cyo cagitera imbere ya je ngomeza numigwa kweri nguma numigwa ama BAHEBIYAKE yaragiye muri Oman abakobwa bo ngaha anyo baramushuhira je nayo numvise n'amakuru yuko abantu bahajya nyene aguma bacanganya ariko je sindabishigikiye ndavuga cyane umuntu yisoneye nta bantu b'abakobwa aguma jamwe ujya anya ujya nta bantu b'abakobwa jamwe we haramaze kukugirira ibi oya ujya ntabyakora oya ni bamwirukira kubera nyine ameze neza cyane neza gute ni umuntu yitonze ameze neza afise umutima mwiza afise umutima mwiza ariko BAHEBIYAKE je ndabongerageje kumuraba ukuntu ameze yambara nabi ikintu cambere ikintu ndamusanze afise urupara abakobwa bangana nk'uku kwiwanyu ku babakunda abantu usanga bakunda kuzinga ubudrede cyangwa bafise imishatsi nk'iyi wanje niho abantu mukunze gukunda ariko ujya afise urupara oya nta nakimwe cyangwa urafise impamvu uri kuramushigikira oya je no kumuvomera ndagenda kumuvomera nta nakimwe no ku gitanda uramusasi oya ibyo ntabyo noko ni hari igihe none aho uragufata none akavuga ati ngo tugende ku gitanda ingwingo akagukwakwa oya nabyo yigera akora kandi nakubwiye ko ari umuntu mwiza ibyo nabyo yokora ashobora kuba mwiza kuri wewe mufitaniye ahandi hantu muri systeme yiwanyu uko nukuntu muhora muhura oya sukameze sukameze none basi turekane nivyo ku mibereho yiwiwe abayeho gute urya abayeho nyene nka kurya nyene mubibona nka kurya nyene bajya abantu babibabwiye yego none ko abantu benshi bavuga ngaha yarasaze yarabaye gute nkamwebwe muri abakobwa ntimwigera mubona ko yasaze uwo muntu mukareka kuza muramugendera oya gusa nizo style ivyo naragutwe guparanganya gusa yari yaraparanganye ariko abakobwa ni bacha bamwirukira ngo kubera yaparanganye oya ni kubera nyene ameze neza none nkawe basi mbarira umaze kubona abakobwa bangahe bo ngaha ku mutumba wiwanyu bahora bajiwiwe ni nk'abantu kuko wa mbere yitwa Cynthia, wa kabiri yitwa Kentia, wa gatatu yitwa Fido, wa kane yitwa urumva nundi yitwa Divine, urumva ni benshi. Murabo wugiramo kanga oya nje sindimo. Uruja kumuvomera, uruja kumusasira ku gitanda, uramukuburira, uranamugemurira. Ndakunda abantu bafise utubere tumeze nk'ututi wa song.
gusa ryari naragiye iwiwe numva umukobwa ariko ararira gusa sinatahukiwe. aba mbarira yari kararira bumva yarizwa niki bariko baragwana yari karamukubita bari karizwa niki ndivyo navyo narinze gusa ni kubera yari yantumye ngende kumuzana amazi cyane ndagenda kuyamuzanira. Urabumva basi ukuntu urazi gusubiramo indirimbo nk'umuririmbyi aririmbye indirimbo nka Satubi ntoro yumva ukuntu ari ndayumva woshobora gusubiramo ukuntu uwo muntu yari kararira mu nzu ukuntu yari kararira avu nabyo noshobora birateye n'isoni birateye n'isoni bisigura wewe Bahebiyake none wewe basi nigiki cari gigukuye iwanyu ugiye kuraba Bahebiyake kugira ngo uce wumva iyo nduru yabo ba canke nawe ugiye kukirandeba. Ubwo yarampamagaye kugira ndamuvomere. Yaraguhamagaye kugira umuvomere ucuracere kuvuga sinacerewe ni ibintu nyene bishika iyo unyaruka canke ukazira ku gihe ntumva ko ijya nduru ari wewe ariko uriko urayiko. Nubwo ivyo byabaye ndabizi urya nabwo ari umusazisazi cyane ni umuntu nyene yitonze gusa byarashitse ni nka kurya umubiri wanka. Ni nka kurya umubiri wanka wanse cyabano murutana muratera inkuru umubiri we uranka iyo wanse acaraba ukuntu awusanasana. None abakobwa bijanye si wababa yabahamagaye gusa baraza bakamuhamagara bagatera n'inkuru. Ariko nawe twibuke na wewe uravuze ati nanje ndakunda kujayo ni nawe mu gihe ukunda kujayo ukazohavura ubwirira ingorane uzoja kwitwara kwande kandi ari wamo uja gusomborota ivyo usomborotse uja kumuvomera ejo ijya ejo azokujana hajya ahantu nawe. Nje ndafise ukuntu nicunga. We na nyari gatanu tuguvu wifiti ni kanci gusa ni rimwe gusa. Nabyo yokora. We rero gushikiza isare uramushigikiye Bahebiyake n'umuntu akomeye. Yarafashije ikintu gikomeye cyane. Maze kubafasha iki nyimba atari banga tubarire turaye ukuntu umeze ukuntu yagufashije ubwo ivyo bintu yagufashijemo tugende tuvyumvise. Yaranangiye Merva yo kwishuri n'umuntu ameze neza ndibaza namwe murabibona aratagase. Atagase byayo umuntu cakaritse. Canke ni uhora uja kumufasha ku bintu byo guteka kubera mije ujya ndabona menga ibintu byo guteka navyo yoshobora. Abo bande bakobwa nibo bagenda. Abo ba Kentia batubariye ba Sentia batubariye none basi bo batwereka nabo nyene ngaha hagufi basi tubaciye ko twumviriza. Siho bari. None ntiharige bahora bashamirana wumvise Kentia agenda Sentia akagenda imbari ba Shantare imbari bande ba Makurata imbari ba Yohana imbari bande urumva bose bagahurira ntibara bagira ibintu byo gushwana bagahurira ku muntu. Ahubwo nibifusi biraba. None nka kuri wewe basohora ucubabarira gute uhora batahuza gute. Gusaba gwana atariho ndi nagiye kwishuri nka kujya dusubirayo. Ni nawe urumubanyi we. Nje ndumubanyi. Uri umusheri wiwe. Bahebiyake. Yakunda abantu bafise tubere dusongo. Nawe tukaba dusongoye nakazi ka. Esiko numvise nyumba kumi wiwanya mbarira ngo akunda abantu bududemu dushushe. Tuguruka cyane. None basi uramaze kumubaza tuva he bimeze gute aramaze kukubarira yapfa. Ntabyo arambwira. Nemwe y'abakobwa bubu mubona ivyaduka byose bije mukaca mukurikira inyuma. Si bose. Zohura n'ikibazo. So bakoze banyishu media muriko murumva no mwigeme ngo ni waho uraja kuvomera amazi Bahebiyake je ntavyonzi ngo yaragiye kumuraba ryare ngasanga yumva korare mu nzu yari korare yoshika ikaba yari korare yari korare wumva yasanga hari bariko bararirira mu nzu ngo abandi bakobwa waciye usubira inyuma muri uwo mwanya. Muri uwo mwanya naciye ngenda nta mwanya wo kuhagarara wari uhari naciye nshira amazi imbere y'umuryango cyane ndasubira inyuma ndagenda. Wacunguriye basi no mu gatoboro ugenda urabe ivyari ivyo. Nabyo nakoze ibyo. Ufatwa n'igisigo. So ndabashimire cyane bakunze banyishu media mbandaye mudukurikirana twahanye kare ku gasozo turasubiye mu gisagara ca Bujumbura ariko tubemereye uko tuzogaruka kumuraba Bahebiyake tuzofuma duterereza abantu batugurana imodoka
idushikanino kuko twipakije ku mafaranga menshi cyane ibitoro mu Burundi murazi byaranabutse je sinzi kuze asha yenda ndumiwe